uyu murongo rero dusomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana intumwa, ni umurongo dukurikiranye neza dusanga utwereka amajambo indwi. Harimwo amajambo indwi makuru ahambaye, afise uburemere, afise ijunja, afise ijambo ridasanzwe. Muri uno murongo dusomye dusangamwo amajambo indwi atwereka neza umugambi w'Imana ku bantu bayo. Ni ukuvuga uno murongo dusomye uwukurikiranye neza usanga harimwo aya majambo indwi atubwira, atwigisha, adutomorera neza umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu. Imana yacu nihimbazwa. Ayo majambo rero nyene indwi niyo tugomba rero tuvugane ko muri kino kiganiro, niyo tuza guhagarara ko cyane, niyo tuza kwigishanya ko, niyo tuza kuyaga ko aya majambo indwi. Ijambo rya mbere rero tubona muri ano majambo, twabonye umurongo uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze. Tugomba tugarukirize ngaho, kuko urukundo Imana yakunze. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rya mbere rero muri ano majambo indwi tubona muri uno murongo twasomye muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3 umurongo wa 16. Ijambo rya mbere tubona muri twereka umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu, ni iri jambo nyine rivuga ngo urukundo. Imana yacu nihimbazwe. Urukundo rw'Imana niryo jambo ryuguruye ano majambo indwi tugomba dusangire. Urukundo rw'Imana ni agaheta. Urukundo rw'Imana ruragutse cyane. Urukundo rw'Imana ntiwoharura uburinganire bwarwo. Urukundo rw'Imana ntiwozana imetero ngo upime ubwaguke bwarwo. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane gusumba uko umwana w'umuntu yoba azi guharura. Rurarenze cyane, rurasumbya uburebure ibyitwa ingero z'uburebure umwana w'umuntu ashobora kuba yarize mu mashuri. Abashakashatsi banditse mu bitabo bakavuga ngo ibirometero, amahegitometero, amametero n'ibindi. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, kuko urukundo rw'Imana ntawo rupima uburebure bwarwo. Urukundo rw'Imana kandi ni rwiza cyane. Imana yacu nihimbazwe kubera yuko n'Imana ubwayo ibiyigize uko Imana imeze. Novuga ngo Imana mu yandi majambo ibumbwe mu rukundo. Ibigize ubuzima bw'Imana, ibigize kubaho kw'Imana ni urukundo. Urukundo nibwo rugize Imana. Imana ni umunyarukundo. Imana yacu nihimbazwa. Ano majambo twasomye uyasomye mu yandi Bibiliya, cyane cyane nka Bibiliya y'Igifaransa, usanga aya majambo twasomye avuga ngo Imana yarakunze cyane abari mu isi. Imana yacu nihimbazwa. Imana yarakunze cyane abari mu isi. Dieu a tant aimé le monde. Imana yacu nihimbazwa. Imana yarakunze ngo cyane. Mu yandi majambo tugomba kuvuga ngo Imana ntiyakunze buhoro buhoro. Mu rukundo yakunze abari mu isi, mu rukundo rwayo, mu kugaragaza urukundo, mu kwerekana urukundo, yoyo ngo nta kwirezereza kwahabaye. Imana yarakunze, novuga ngo ihereza ko. Imana yarakunze urukundo rwayo rwose, novuga ngo irarutanga, iruhereza ku bana b'abantu. Imana yarakunze cyane abari mu isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo tuno munsi, bisigura ngo rero cyangwa bitwereka yuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Imana bitwereka yuko Imana ngo yakunze cyane, urukundo rwinshi cyane, urukundo novuga ngo rurenze ubwo twoharura, urukundo rwose
abari mu isi. Imana yacu nihimbazwe. Muri ya ndirimbo ya354 mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, mu ntunge mvuge iyo nimero kuko niyo nzi neza. Hariho n'indirimbo zo gushimisha Imana kumbure mu gitabo c'indirimbo zo gushimisha Imana kumbure ngo mu Kinyarwanda, ariko sinzi nimero ngo nimero zingahe. Mugabo mu gitabo twebwe dukoresha twebwe abarundi, inimero 354 tuhasanga amajambo meza cyane aryoshe avuga ku rukundo rw'Imana, aho umuririmbyi yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana rworuha ruserangurika. Aravuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakina kiganiro umutima w'ubugingo, abavuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu rworuha ruserangurika, rwoharurika. Aravuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, mbere ngo n'ikuzimu naho rubasha gushikayo. Aravuga ngo rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo induhe aturuhure. Imana yacu nihimbazwe. Kandi mbere y'abana nyavuga ngo mbere na wa mwana w'icangazi, ubwo rukundo nyene ngo rwatumye se amwakira. Imana yacu nihimbazwe. Iyo ndirimbo muzorabe havugwamo amajambo menshi, muzorabe iraryoshe. Urukundo rw'Imana niryo jambo rya mbere turiko turavuganako. Urukundo rw'Imana niryo jambo riza imbere runo mugambi Imana ifitiye abantu. Imana ibafitiye urukundo rudasanzwe. Aya majambo indwi turiko turavuganako urukundo rw'Imana nibwo ruza imbere y'ibindi byose. Ibindi byose biza binyegejwe mu rukundo rw'Imana. Ibindi byose turonka bikomoka mu rukundo rw'Imana. Ibigize umugambi Imana ifise ku bantu bikomoka mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nibwo ruca inzira, hanyuma ibindi bigakurikira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakina kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi.